namwe ndabashimiye rwose kuri kino kibazo kigira gatatu murakunze no kumbaza se ubwa mbere mumbajije kandi uko utubazo twanyu twose twamara utubazo tutoroshe tuba dusanga kenshi twumvikanamwo ivyumviro by'abari nko muri CNDD-FDD. rero ndabashimiye kuko kuba dushobora kuganira kuba bikunda ko abadasangiye ivyumviro bicara hamwe bitwicaye hamwe mugabo bashobora guhana bakaganira bamwe bose bakavuga icyo bafise ku mutima n'ikintu je sanzwe shima ko mvuga iminsi yose ko Burundi buzokizwa nuko abarundi bashobora kuvugana. Akabazo kawe nakabazo karekare cyane akabazo k'iminota 8 kari mu bintu byinshi ariko ndagerageza uko nshoboye ndakishureko. Mu ntango wagize uti tumwebwe abatavuga rumwe n'ubutegetsi na cyane cyane bari hanze aho mashyirahamwe yigenga nabo nyene bari hanze mukunze kuvuga ko General Bunyoni ari mu bantu ba mbere babatumye muhunga. Rero ntiwumva ingene General Bunyoni amaze gufatwa agafungwa twagumye tuba hanze tutaciye dutaha. Nivyo ntiwibeshe uvuze ko duhora tuvuga ko General Bunyoni ari mu bambere mu bafise uruhara rukomeye cyane mu byatumye duhunga. Ico ntiwakireshe. Ariko si General Bunyoni wenyene, nta musi n'umwe tuvuga ngo twahunze Bunyoni. Oya, twahunze ubutegetsi bwa Petero Nkurunziza ubwa mbere. Petero Nkurunziza yari umukuru w'igihugu arondera kwiha ikiringo kigira gatatu atabiri kuri bo n'ibyiza shingiro n'amasezerano y'Arusha. Amaze kubona abanyagihugu baziyamirije aca yiha umugambi wo guhonya abavyiyamirije n'abari imbere mu mashirahamwe imigambwe bari imbere muri abo bagiye baravuga hakiri kare hose biyamirije ikiringo cya gatatu kuko yafata ati nimba abanyagihugu baragiye mu ibarabara nuko hari abantu kuva imbere bari bagumye bigisha abanyagihugu ko ico kiringo kitari cyo barabubahura gushika naho baje mu ibarabara. Akongera agafata ko amashirahamwe turongoye cyane imigambwe abandi barimwo aribyo byatumye byahamagaye imyiyerekano yo kwiyamiriza ikiringo ciwe cya gatatu. Mu nyubako yakoze yo kuja guhonya baba bakoze imyiyerekano baba bari mu mashirahamwe cyane imigambwe yakoresheje inzego z'umutekano. Urwego rwa mbere rwabaye igipolisi cy'u Burundi n'iperereza nibo ba mbere bakoze ivyo bintu. Navuze mu kindi kibazo nari nabajijwe ngibutsa uruhara General Bunyoni yakoze muri ico gihe ari umushikiranganji w'umutekano arashiraho urwego BAE Brigade Internet arakorana n'iperereza yaravuga ko yaba yarageze no kurugero ari we yemeza abamaze gufatwa ko bicwa cyane ko batwagwa mu masentare. Urumva ko uko wabivuze ko tumufata ko ari mu bambere batumye tuyimpunzi nico cyo bihenze. No mu nzego zabandanije kuturondera iyo turi inzego z'iperereza turafise amakuru akwiye y'ingene General Bunyoni yari afise uruhara muri ivyo byose byo kuturondera. Ariko navuze si General Bunyoni wenyene, hariho umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza, hariho umushikiranganji w'umutekano, hariho ubutwara iperereza n'abari munsi yiwe bose acakoresha. Umva General Etienne Ntakarutimana munsi haca haba nk'umuyobozi mwishikira wiwe General Maurice Mbonimpa, munsi haraza ubutwara iperereza mu gihugu hagati ico gihe yari Emmanuel Ndayiziga, hakaba ubutwara iperereza hanze y'igihugu, munsi yabo hakabaho izindi nzego zijejwe kurondera biyamirije ikiringo cya gatatu baba bari mu gihugu baba bari mu mahanga. Mu gipolisi hari izindi nzego nk'izo nyinshi uretse twavuze Desire w'amahoro yatwara Brigade Internet, hariho izindi nzego zijejwe iperereza n'izindi. Ugiye ku kirimba cy'umukuru w'igihugu hariho bwa mbere BSPI yabo uyitwara yabo ujejwe iperereza muri yo n'abandi bakoreshwa ku kirimba bari bagejwe nabo nyene guhama abiyamirije ikiringo cya gatatu cya Nkurunziza
natwe ibyo turi mu mahanga hose baturondera ko ari cyo bashaka kudukorako. Hariho igipolisi api nashimye cyari ku kirimba cy'umukuru w'igihugu uwo gitwara Alexandre Muyenge, munsi hakabaho nk'uwatwara kompanyi ya mbere wo bita Ndundi nawe yari muregere cyane Petero Nkurunziza. Hariho kandi abo bakoresha mu iperereza cyo kirimba twaravuga kenshi nk'abitwa ba brigadier Jonas Ndaririnde, ba Caporale Claude Nijimbere bakagira amatwi n'abandi benshi muri api. Abo bose bariko baraturondera. Hariho mu gisirikare inzego z'igisirikare zariko zirikora cyane, police militaire, hariho nk'ikambi ya Muha, Pascal Minani batazira amababa, abantu bose barazi ibyo ariko arakorera mu makartier mu manuko b'isagara ca Bujumbura. Hariho nk'umunisirite na Colonel Darius Kurakure yariko arakorera mu makartier y'uburaruko bwa Bujumbura, arasurirwa na Dismas Sindaye. Hariho amakambi yandi atandukanye mu gihugu hagati nko muri za Jenda, za Mugamba, nk'ibyakorwa na Majoro Marius igihugu sindagirutse n'ahandi henshi. No kuvuga inzego nka zose z'igihugu zihambaye z'umutekano zariko zirakoreshwa na Nkurunziza mu kigoba cyo kwica, cyo guhama, cyo gufata, cyo gupfunga, cyo kuboreza igufa, cyo gufata ku nguvu, amari yose ashoboka yariko akogwa n'inzego zose z'umutekano zifatanye zitorondera zose. Rero woza kuvuga ngo twahunze Bunyoni yo bari mubeshi. Bunyoni yari mu afise uruhara rwa mbere ukomeye, ariko zari inzego nka zose z'igihugu zari zibirimo. Perezida Ndayishimiye amaze kuza ntibyahindutse. Wa Bunyoni yagizwe umushikiranganji wa mbere, Gervais de la Kabuca akagenda ugarikaraho umushikiranganji w'intwari hagati mu gihugu, bose ari babiri bafise uruhara rudasanzwe rungana muri ivyo bintu. Ni ukuvuga niwo pfunga Bunyoni ngo uce uzana ndakugarika ngo uvuge ngo waje guhumuriza abantu, nta kiba gihindutse. Ufashe abo ba Museremu ku butegetsi bwa Ndayishimiye, ugafata abo bose tuvuga ko bagiye barakora ibikorwa byo kwica abantu, abo bakazungu, abitwa bankoroka, bose bari muri izo nzego. Mbere ku butegetsi bwa Ndayishimiyeho haza ikindi gishasha cy'iperereza ry'igisirikare ryakoze ibara naryo riratumarira abantu batari bake bari mu bagiye bariyamiriza ikingo cya gatatu cya Nkurunziza. Imvugo y'umukuru w'igihugu ntayitaniye n'imvugo yari hari imbere, nawe nyine twita abansi y'igihugu. Yariko aravuga guhera umunsi avuga ijambo rya mbere aheje kurahira, imvugo yakoresheje yari imvugo itwita abansi y'igihugu nk'uko kuri Nkurunziza babikora. Ni nk'uko za manza nababwiye zidafashe zahavuye zisohoka bakazitwambika zakozwe ku ntwaro ya Ndayishimiye. Nta ntambwe n'imwe turigera twumva Evariste Ndayishimiye avuga ko agiye gukosora ivyo bintu kugira ngo abahanye hagati y'akazi na muntu batahuke mu gihugu, amashirahamwe yigenga asubire gukora mu gihugu, gushika barafuswe, kugira imigambwe yafuswe isubire gukora, kugira abarongoye imigambwe basubire kugaruka, kugira abarongoye amaradiyo bashobore gusubira kugaruka, bahaturika ibitahe. Urumva ko cyazose umutahe si Bunyoni badusira ko ibitahe bakaca imanza ziducira gupfunga ubuzima bwose, bakatunyaga ibyacu byose. Yaba yari Bunyoni yabikoze apfunzwe cyangwa akuwe, twaza twumva itangazo rivuga biti abo yanyaze ibintu barabisubijwe, amashirahamwe yafuswe aragarutse, imitahe twashyize ku bantu turayifuse. Nta kintu na kimwe kijya muri iyo ntumbero cyabayeho. Rero uvuga ngo ni Bunyoni twahunza iyo babeshi, mugabo uvuga ko Bunyoni afise uruhare runini mu byatumye duhunga iyo bavuze kuri aho nuko nocishura gendavye uko intwaro ya Ndayishimiye yifata ko batavuganwa n'ubutegetsi, haba mu gihe Bunyoni yari ahari, haba mu gihe Bunyoni atahari, nta mpinduka nini hari. Gushika ubu turabantu turondegwa n'ubu iyo twahungiye batondera kwa kundi, intumwa zabo ziturondera mu bihugu bitandukanye, turavyizi, turafise amakuru yavyo. Ingene bamwe n'abazungu basigaye barondegwa ngo baze kuturondera, turabizi ayo makuru tuyafise, ntawuza kuduhenda kuri ivyo. Bunyoni ahari cyangwa atahari, umurongo uracari wa wundi wo guhama bamwe mu bana b'u Burundi bakabita abansi b'igihugu. Aho nta cyahindutse. Ku kibazo kindi kigira kabiri kiri mu kibazo cyawe, ikibazo kigira kabiri wagitumbereje cyane ku muntu atari mu kiganiro kuri Bob Rugurika, aho biraza kungora kumwishurira, biraza kungora gose kuko urumva atahari, niwe ashobora kugishira ko kumbura ikindi gihe umuntu amutumira. Icyo ushobora gukora mu byo bagiye bavuga no gukoresha amajambo amaze gukoresha,
bamwe n'abandi ibyo bamaze kuvuga ndashobora kubyibutsa ariko nta kirenga ngaho ushobora gukora kubera ko atari mu kiganiro wenyine ngo byishurire mumutumiye kumbure nawe azoheza abyivugire. Muri ibyo rero wavuze wahereye ku kijanye n'urupfu rwa perezida Nkurunziza n'ibyaruvuzwe ko ucurabijanisha n'idosiye ya Bunyoni. Numvise ariko byaje kuko wagize uti Bob bamuvuga ko yavugana na Bunyoni hanyuma bamaze kumuvuga nawe akazana ikibazo kijanye n'urupfu rwa Nkurunziza. Ucuravuga uti icyambere wemeje bavuze uti yaba leta yaba twebwe ko twese duhuriza ku kuba Nkurunziza yishwe na coronavirus COVID-19. Cyo kintu sico na gatoyi leta ntabyo yigeze ivuga n'umusumwe kandi na twebwe ntabyo twigeze tuvuga n'umusumwe. Twese twagumye dusaba ko habaho umuco kucisha perezida Nkurunziza. Nibutse ko imbere y'uko Nkurunziza apfa Nkurunziza atanemera ibyo bintu bya covid. Nkurunziza yavuga ko Burundi bukingiwe n'amasengesho. Muravyibuka avuga ko ikirere cy'u Burundi gisengeye. Umuvugizi wiwe akabyemanga gose ko Burundi busengeye atangoranye bijanye na covid. Ibi turimo nimba mubona havugwa ikiza hirya no ku isi mugabo karatwe ko twabanda dukora mu kudusenga tubagira imyiyamamazo atanga amanzi abana bakaja ku mashure amasoko karema amasengera agakora imirimo twayikora atanga amanzi nimibaze yuko ari ibihinga byinshi bihari ni ikiganza c'Imana yerekana ko ari ikimenyetso kidasanzwe cy'igihugu cyacu Burundi. Yarabisezeranye turashima Imana dukoreye amatora neza umutekano mukaja kuri mu mukimbura mugira koperative mukagira mu mukimbura abandi mukadandaza abandi ahandi byarakwamye byose dukorera Imana yacu ahandi byarakwamye urazi ko umukozi w'Imana ukavuga ubutumwa bw'Imana ubutumwa kuri telefone umara amahoro nta kintu kinezere nk'umwungere uri kumwe n'abantu bawe mu ngoro y'Imana. Akurazi gusohoka mu ngoro y'Imana gusohoka ubutumwa kuri radio kuri telefone mwumviriza ivy'Imana yari turinze mu Burundi tuvuga ubutumwa azarani ugushaka n'isoko uja gudandaza ugushaka nta bundi buhinga ubwo n'ubukuru bw'Imana ikiganza c'Imana kiri ku Burundi ku Barundi umuhezagiro w'Imana umugisha w'Imana none ushaka bigende gute bijya biza byose bavuga bisha muyaga none umuyaga w'u Burundi Imana iwutunganije neza nibihite tukore amashimana yacu nibihite nese ndabona ngaho mwebwe hanyuma yambaye akamera mu mwanga mwebwe nira kambaye ngaho ukambaye hanyuma yambaye akamera mu mwanga hanyuma ari ngaho ni Imana ibikora ikabirema ikabikomeza. Imbere y'uko apfa ibitigire by'abarwaye covid byaranyegezwa ntibyashirwa habona byagiye guhinduka apfuye bariho Ndayishimiye aje we acavuga ko covid ari umwansi akomeye cyane w'igihugu ariko imbere y'uko Nkurunziza apfa rero n'icyavugwa byari binyegejwe hagize n'abamenyekana ko bayigwaye leta yarabiharira muriva ko byavuzwe ko umushikiranganji w'amagara y'abantu w'ico gihe Tade Ndikumana yigeze kuvuga ko yagwaye covid akaja kwivuza muri Kenya ariko ico gihe leta irabihakana ku buryo yavuye muri Kenya ubwo nyene aca yinjira mu nama y'abashikiranganji kugira batwereke ko atagwaye covid. Inyuma gato hacafatwa umupfasoni w'umukuru w'igihugu Denise Nkurunziza aja kwivuza muri Kenya. Denise Nkurunziza agiye kwivuza kubera ko byari biri mu gihugu batagaba bica birasamirana isi yose ibinyamakuru bya Kenya biramenyesha ko agwaye covid-19. Baravuga ko n'abagiye bamuherekeje bose basanze bagwaye barabashira barabafasha nabo nyene muri ivyo bihe nkuko byakogwa muri ivyo bihe igihe muri bako n'umupfasoni wiwe yamaze kuja mu mahanga ivyo bintu byose biriko biravugwa
perezida Nkurunziza atahagarika kuja mu bikorane vy'abantu benshi muravyibuka gushika havuga amajambo yarababaje mu gihe covid tuzi nyene yari imeze ariko aratwenga ibihugu abantu bambaye agafukamunwa wewe akacika ngo agahuma munwa akabitwenga ndibuka itariki muri kwa gatanu ahamagaye umukobwa wiwe kamuha agashimwe kavuga ati nyegera kavuga ati bijya bavuga nta biriho nimuvyumvirize iyo niyo mvugo yari iriho mu gihe cya Nkurunziza agafoto we nta tuje nagufata kuko bijya bavuga sivyo bijya bavuga ibyo hanze sivyo bijya imara byitondera nuko mugenzi none ngani mwegeranye mwese ngaho ingwane mufise ngaho dukomera shimana yacu nta muntu rero yigeze ava mu Nkurunziza yishwe na covid ico gihe agito byarakekwa hose byarakekwa mu makuru mpuzamakungu ariko mu Burundi ico kintu cyavugwa leta y'u Burundi yashikirije ko umukuru w'igihugu umutima wahagaze nta kintu kirenga ngaho yigeze bavuga ntibavuze cyawuhagaritse ntibavuze akijya mu bitaro ico yaragwaye ntibavuze na kimwe tugiye gusa ngo yarinjiye mu bitaro ngo ku munsi w'Imana ngo kuwa gatandatu hanyuma ku munsi w'Imana ngo atangura ngo kumera nk'ukize ngo araganiriza abantu anavuga ko ari abantu bari guhura ngo kuwa kabiri ngo hanyuma kuwa mbere mu gatondo araremba acaja muri koma acapfa nuko bavuze nta munsi n'umwe bigeze bavuga mu Burundi ko President Nkurunziza yishwe na COVID-19. Communiqué du gouvernement de la République du Burundi portant annonce du décès inopiné de son Excellence Pierre Nkurunziza, président de la République du Burundi. Le gouvernement de la République du Burundi annonce avec une très grande tristesse aux Burundais et à la communauté internationale le décès inopiné de son Excellence Pierre Nkurunziza, président de la République du Burundi, survenu à l'hôpital du cinquantenaire Natwe Turashoboye de Karusi suite à un arrêt cardiaque. Alors qu'il avait passé l'après-midi du samedi 6 juin 2020 à assister à un match de volleyball en Ngozi, c'est pendant la nuit du 6 juin 2020, allant vers le dimanche 7 juin 2020, que son Excellence Pierre Nkurunziza, président de la République du Burundi, a senti un malaise et s'est vite rendu à l'hôpital de Karusi pour se faire soigner. Il a été reçu en hospitalisation pour état de malaise. Le dimanche, son état de santé s'est amélioré et il s'est entretenu avec les personnes qui étaient à côté de lui. À la très grande surprise, dans l'avant-midi du lundi 8 juin 2020, son état de santé a brusquement changé avec un arrêt cardiaque. Une réanimation immédiate a été entreprise par une équipe multidisciplinaire de médecins pendant plusieurs heures avec une assistance cardio-respiratoire. Malgré une prise en charge intense, continue et adaptée, l'équipe médicale n'a pas pu récupérer le patient. ndaza kuvuga ico gihe maze kubyumva ko ico bavuze cya covid mugabo tubicumvikane ko nta butegetsi bw'u Burundi burigera buvuga ko President Nkurunziza yishwe na covid bishobora ko umutima wiwe wahagaze atakindi abarundi barahishijwe ikintu cyabaye cyariki ejo bundi rero niho umumenyesha makuru Bob Rugurika nawe yagize icyo abivuga ko ariko uko we wabivuze sinigeze numva Bob Rugurika avuga ko uko abivuze bifite icyo bitana n'urubanza rwa Bunyoni ntabyo yigeze avuga we yaravuze ko ari amatohoza RPA imaze iyo myaka iri kwirakora aributsa ko RPA muri RPA bo batangiye kuvuga ko President Nkurunziza yapfuye icyo yarakimenyesheje yongera aravuga rero ibyavuye muri ayo matohoza yakoze aravuga ko President Nkurunziza yishwe n'isumu ko iyo sumu yayihawe nawe basangiye ubutegetsi yaravuze isumu ko yavuye n'ihenze yavuze Mwanza muri Tanzania aravuga ko azimwe n'abantu bagiye barayihanahana gushikaho bayiha President Nkurunziza acara navuga ko President Ndayishimiye afite icabiziko ku bijyanye n'urwo rupfu rwa Nkurunziza ibyo nivyo numvanye jewe Bob Rugurika yaravuze ko afite ibindi byemezo
ko azobishikiriza mu kindi gihe anavuga ko adashobora kubyerekana ubu kubera ko bishobora kuca bikwegera abantu ko muri iyo ntumbero yo gukingira abantu adashobora kubishyira ahabona uko niko namwumvise abivuga sinzi ko aricyo ndamwongereye ko abandi mwumvirije ntabyo nzi ariko jewe amajambo mwumvise avuga yabaye ayo nta na hamwe nigeze numva avuga ko ayo matohoza ya RPA afise icyo apana n'urubanza rwa general Arengiyome Bunyoni ivyo nivyo numvise ku matohoza wambaje ati none ivyo bintu bivuga by'isumu koko nivyo nukuri nanje nobangira mbo mupfumo hamwe novuga ngo ndahize novuga ngo ndazi ikintu cyishe inkuru nziza noba ninjiye mu mugwi w'abapfumu nanje ko ndi mu bantu bifuza ko kuri kumenyekana ico nico kuva mu ntango ivyo uza kubisanga mu byo twavuze kuva nkuru nziza batumenyesha ko yapfuye ibyo twanditse ibyo twavuze hose twagombye tuvuga ko hakenewe umuco kuko nkuru nziza yagiye nk'uko yatwaye mu gihe cy'ubutegetsi bwiwe ingiri z'abarundi barishwe bakagenda amazima yongo abandi bagatogwa ibiziga ntihigire haba amatohoza y'amatohoza atanguye akamatohoza atigera hera ntitwigire tumenya iby'icyo abantu haragandaguwe abashikiranganje haragandaguwe abakozi bakomeye ba leta haragandaguwe abatavuga rumwe n'ubutegetsi haragandaguwe abantu indiri ibihumbi n'ibihumbi by'abarundi byaragandaguwe mu butegetsi bwa nkuru nziza nta kuri kwigeze gutangwa ku bintu byariko birica abantu niko nawe byamugendeye uko yatwaye hicwa abantu ntihagire ikivugwa niko yapfuye ntiyakurikirana na kimwe nta toza na rimwe ryakozwe bijanye n'urupfu rw'ibintu bitabaho ku isi ubundi umukuru w'igihugu apfuye bitegeza gutohozwa amaraporo akandikwa hakaba icyo bita autopsy bagapima ikiziga ciwe abanyagihugu bakamenya ikimwishe hari n'ikindi cyadutangaje sinzi ko ndavyibuka mbere na Bob Rugurika namwumvise rishimika ko nuko abarundi batashoboye kumusezera nk'uko ubundi abakuru b'ibihugu basezerwa mu Burundi ntitwashoboye gusezera mu 1993 President Ndadaye nawe ntiyasezewe ngo abarundi babereke ikiziga ariko ho byarumvikana muri bako Ndadaye yazuwe amaze iminsi yarahambwe nuko ikiziga cyiwe cyari cyarononekaye byarumvikana mugabo hanyuma ubundi mukuru w'igihugu yapfiriye mu butegetsi ni President Cyprien Ntaryamira uyu nawe ntako bari kwerekana ikiziga kuko ntacyo bari bafise hatahanye iminyota hatahanye utumanyu ntako bashobora kuvuga ngo murabe ikiziga cya President Ntaryamira mu Museveni ku rupfu rwa nkuru nziza niho abarundi bari kwitega ko babereka ikiziga cy'umukuru w'igihugu bakabisezera nkuko bisanzwe rigenda bashobora ahandi bamwereka igihugu cyose kigasezera ikiziga cy'umukuru w'igihugu mugabo batarishimye ivyo afuna asezerwa n'abari bamwegereye no kuvuga uretse umuryango abategetsi bo hejuru baramusezera mubako imbere ya nkuru nziza hari hapfuye inzu zikeye imbere yiwe harapfuye Terensiyo Sinunguruza yahoze ari cegera cy'umukuru w'igihugu harabonye umukuru w'igihugu agenda akamusezera aho bari kumwe bagasezera ikiziga n'abandi n'umuryango mugabo kwa nkuru nziza ntabyo twabonye ivyo bintu hariho kabazo hari ikintu cyariko kiranyirizwa abarundi batigeze bamenya icarico ku matohoza imbajije uti wewe ivyuzi zimaze kuronka bimeze gute navuze nti mvuze ngo ndabizi noba mbeshe kuko nta muco n'umwe gushika uyu munsi uriho kubijanye n'urwo rupfu ariko murazi ko amatohoza tuyakora muri Fokode turakorageza igihe cyose abo twumvise banyurujwe bishwe bagiriwe nabi turabaza ivyo jewe maze kumva bija muri izo nzira zibiri iki kijanye n'abavuga ko yoba yaragwaye covid ndamaze kwiburanira n'abaganga bakomeye bari n'abigisha muri za kaminuza aho bahuriye n'ubutegetsi ndemeza ko covid yarayifise abo none uburangira dutandukanira gato nuko mumenyesha makuru Bob Rugurika abo yabitoye matohoza bakoze muri RPA kuko yaravuze ko mu minsi y'imbere ko nkuru nziza aja mu bitaro bari bamupimye yavuze ku munsi mengugira gatatu ariko gatatu aja mu bitaro kwa gatandatu yaravuze ko bamupimye kandi ata covid bamutoye ico mu matohoza nakoze je sinagifise nk'ibijanye n'imbere yuko aja mu bitaro nta nkuru nimwe ndabifise ko ivyo mfise ko amakuru ni ibijanye n'igihe yari yamaze kuja mu bitaro nk'abo twiganiriye bakora muri bijya bitaro byitwa natwe turashoboye by'ikarusi byabo twivuganiye baganga baba bato baba n'abandi barambwiye ko igihe bamuzanye
mu bitaro bwa mbere bwo batangaye babonye umuyobozi w'ibitaro yitwararika kuzana intebe z'abakuru salon ministre baraduza abantu ntibamenya uwo muntu ahagwa ari we mbwabamenye ko ari umukuru kuko n'abandi bakuru bari basanzwe bahora baja kugwarirayo barabona ko hari igice kinini cy'ibitaro bamuhereye hanyuma abo bazaniye ibipimo baravuga ko mu bipimo icyo cya covid bakibonye mu ababinyandikije barambwiye ko byaboneka ko harimo covid kandi ngo itari nke hanyuma bakavuga ko ariko harimo ikindi kintu babona kidasobanutse icyo ari cyo icyo ni ukuri ayo makuru je niko ndarifise ibindi nimo bimbaze mugabo bo baravuga ko covid bayibona mugabo ko hariho ikindi kintu bidasobanutse baba barabona abandi twaganiriye nabo baganga bandi bakomeye nabo nyene bafise amakuru nabo nyene bavuga ibintu bisa n'ibyo muri ayo makuru kandi baravuga ibintu bitandukanye n'ibyavuzwe ingene yapfuye je mu byo narose bavuga ko Perezida Nkurunziza yapfuye hakiri kare cyane ku munsi wa mbere mu gatondo bakavuga ko yoba yarahagurutse kugira aje kwihagarika imbere yo kwihagarika akamaza gusohora abo bari kumwe mu cyumba kandi byumvikana mu Burundi hariho iyo ngorane y'ibitaro nyene bikoze hari undi twaganiriye nawe yagwaye covid agwarira mu gihugu cy'abazungu arambye ati jewe basize ko kidaciki gufasha guhema cyaba gifise akantu k'akagozi karekare gashobora gupima nk'imetero 6 ku buryo wambaye icyo bita respirateur waba ushobora kuja kwiyoga ushobora kuja kwihagarika utarinze kwambura respirateur atarambira yari ati wewe Perezida Nkurunziza aho yarari iyo respirateur yiwe yari ifite akagozi kagufi nkuko bimeze mu bitaro byinshi mu Burundi aho banazifise hanyuma rero bakeneye kuja kwihagarika mu mukuru w'igihugu umupfasoni wiwe agwariye mu mahanga muri Kenya kumbure ntibyari byoroshe ingene yihagarika imbere y'abo bantu bose bamwe bavuga ko yoba yarasohoye siho nari abari bari hafi yiwe no bashaka gutanga izindi ntahe aho ndi kumvuga uko nagiye ndabibuka jeyo ngo agiye rero aho muri kwihagarika arakura icyari ko kiramufasha guhema aragikura agikuye niho uwo muganga yambwiye ati mu gihe uba wageze kuri iyo ntambwe aho mu guhema uba ufashwa n'icyuma hakijya yagize ati ugikuye ko kijya cyuma mu minota idashika n'itatu ubupfuye niko yambwiye uwo muganga sinzi umuganga sinzi umuhinga ababizi ni babizi byesubiyemwo uko nabihawe n'uwo muganga w'umuhinga yambwiye ati nta n'iminota itatu ashobora kukwiza tarata rero niba bavuga ko yagiye abagiye kwihagarika abasigaye hanze ndabumva ikintu kiguye n'ingufu umva ikintu kiguye baramara n'akanya bagwana n'imiryango mu kugurura rero bagiye kuraba muri cya cyumba cyo kwihagarikamwo basanga umukuru w'igihugu yaguye yamaze kugenda niko babimbariye niho bacamugarukana ku gitanda ngo mvuga ntiyoba kuko ntabyo nemeza sinabibonye n'ukuri muze kumbabarira ngaha uko kuri turagukeneye igihugu nikigutange ibyabaye ibyo ari byo bamugarukanye ku gitanda bagerageza kumufasha gusubira guhema ariko umva uwo muganga bavuga ati jewe uko ndabizi uko byari mubaye ko umuntu yari yamaze gucikana ariko bo bagerageje ibyo bashoboka byose ngo bamuhiyanime bamusubize ashobore guhema niho ngo bagerageza icyo bagerageza bikabananira yari kumwe n'umushikiranganji w'amagara y'abantu w'ico gihe Tade Ndikumana baratelefona umuyobozi wa hôpital ibyo bita kwa Karebe Bujumbura bamusaba ko azana nawe respirateur yindi bakuye Bujumbura ikintu gitangaje ariko barambwira ayo makuru ko byagenze bikwiye gutokozwa navyo nuko nicyo cyuma cyo mufasha guhema bagipakiye ngo kamyonete badishira mu modoka iva i Bujumbura iji Karusi urugendo rw'amasahane kandi bafise umukuru w'igihugu arenze bagira bati tugatumufashe gusubira guhema bayipakira imodoka amasahane ko bibujumbura gushika ikarusi Masiraga ati ubwo byukuri abo bantu bari bagikeneye ko umukuru w'igihugu akira ntabyo nzi nta nisho fise ibyo byose byo gutohozwa abarundi bakayibirwa tukamenya cyaraye hanyuma ya respirateur bayishikanye ngo birabananira kuyikoresha sinzi byagoranye nabyo sindi umuhinga wavyo niho
baca barondera abandi baganga barimo abahinga mu bijyanye ngo no korosha imitsi hari imiti bamuhawe ngo bakorosha ariko urumva kubwa bamurangira ati umukuru w'igihugu yari yamaze gupfa bavuga ngo bagomba korosha imitsi nayo umuntu yamaze kuma bagomba korosha imitsi nawe yamaze kuma niko kuca barondera umuganga baramubaza ko bafite iyo miti bakeneye umuganga yoba yavuye kuri Kira Hospital hose mu mvuga nti yoba mugome mu nyumva neza niko kuca mubaza aremera ko afite iyo miti bamurungikira ngo abasirikare baza kuyitora bamusaba ko bogenda bajanye ariho hamwe twumva ngo hariho helicopter ivuye Bujumbura kajugujugu itwaye abaganga bagiye kuvura umukuru w'igihugu Karusi aho ni mu masaha 5 saa 4 saa 5 indege iragiye byo byatwaye iminota 30 abarashitse bavuga bati uwo muganga ashitse ngo yashitse akarira aho yasanze bari ngaho bagira ati ibi bintu muri kumurakora nibiki muracari ko mugerageza kuvyura umutima w'umuntu yacikanye kera mushaka kumuvuna imbavu ati muri ko mushaka kumuvuna imbavu muri ko murondera iki uyu muntu nimubona ko yacikanye kera aho rero bamwe bajukumira afite turagowe turisigura gute baza kubona gute ko twagerageje ibishoboka byose aho hano bavuga ni ibitohoza umuntu wese afise uruhara mu rugo rupfu umuntu wese hari icyo atakoze byatereza gukora muri ako kanya bisigurwa navuze nk'akarore k'ikintu gitoyi gusa nyine respirateur bayishyira mu modoka ikayitwara amasahane kandi hariyo indege yari gushaka kuyitwara mu minota 20-30 ikabishika Karusi aho hari ibibazo byinshi rero biboneka ko hari ibintu byinshi byanyegejwe bikwiye gutomogwa neza hari n'amakuru avuga ko ikiziga cy'umukuru w'igihugu coba cyabitswe ahantu hatabika neza hadafite ukanyisha neza kikononekara mu mwanya muto ibyo byose nibitohozwe abarundi babiga ukuri nimba hari ufise ikosa abihanirwa rero abo baganga je twavuganye bo baremeza ko umukuru w'igihugu covid yarayifise ariko kandi cyo ni cyo gisigura ko ibisumu navyo bicari bitaravye nuko bitohoza byose bobo ruguri karavuga ati twaratohoje muri RP kandi amatohoza ya RP ari mu matohoza mu Burundi hambere akomeye nayo akogwa kuko ntabandi dufise rage batohoza ibintu bikomeye bakavyerekana bakerekana ibyabaye ikintu cyatohojwe na RP kiba kiri mu bintu nubaha cyane jeyo nukuvuga ko aya makuru afise nayo atarashigwa habona hatarashigwa habona ibyemeza afise ataraderekana arahambaye nayo nyene ku buryo byose byokorerwako ikintu gihambaye hapfuye umukuru w'igihugu ku bintu bijanye n'ubuzima bw'umukuru w'igihugu nta kintu kimwe kiba gitoye ikintu cyose kimyerekeye kirahambaye nuvuga umuntu wese wavuga ati ndafite icyo nzi ku rupfu rw'umukuru w'igihugu akwiye kubazwa akavuga ivyo bintu azi byose bigakurikiranwa bikamenyekana hariho abafise ikosa bakarihanirwa nimba umukuru w'igihugu yari yarishano umukuru w'igihugu nimba yari yarishano yari yarisumu ivyo bintu nibitohozwe bimenyekane n'ubu yamaze guhambwa bagiye bagafata ibisigarira byiwe babipimye ntikibuza ko isumu nimba yararibiye n'ubu baribona nimba yari covid yamwishe bitomogwa nimba yaravuga uko bikwiriye bitomogwa nimba hari icyabuze mu kuvugwa kwiwe bitomogwe ivyo ni ibintu numva ko bisanzwe cyane bidakwiye guteza induru Bobo yavuze ko afise icyaza ahubwo no kumushimira uwo muntu yitwaye isuguruje ngo umukuru w'igihugu cyane bava kuyikidari hanyuma ibyazi byumvirizwe bamurungikire komisiyo rogatoire imusangi yari imwumvirize atanga amakuru yose yidafise ku bijyanye naho bishobora guhurira n'urubanza rwa Bunyoni nungaha jewe hari amakuru mfise matoya atari manini ariko nayo nyene nibaza ko atakwiye gufatwa nyine nego bariko baravuga ngo General Bunyoni yararondeye umupfumu uwo mupfumu bakavuga ko yoba ari umuntu bavuganye ko yoshobora gushikira Perezida Ndayishimiye akamuha isumu icyo numvise baba bashaka kunyegeza batifuza ko kivuga ngo abarundi bacumve nuko uyu mupfumu bavuga yitwa Emmanuel Ntikazohera wo muri komine Butaganzwa mu ntara ya Ruyigi we nyene hari amajwi yiwe aho yoba yiyemerera ko yahaye isumu umukuru w'igihugu mvuze nti yoba ari navyo vyoba vyatuma wa Bunyoni yoba nawe yarashobora kwizigira ko uwo muntu hari ibintu ashoboye mugabo Bunyoni yisigaye yavuga ati je nashaka kubimenya ko ivyo bintu ari byo cyangwa bitari byo ivyo bintu byose nibitomo wowe kubera iki biguma mu kipfungu
ari ibibazo bikomeye cyane. Nimba bariko barondera bafashe Bunyoni ko yagombye kwica Perezida Ndayishimiye, ni kubera ko uwo muntu nawe yoba harimo amakuru avuga ko yoba harimo afise uruhara mu rupfu rwa Nkurunziza, we nawe atacabazwa. Ni gute umuntu avuga ku bintu biteye ubwoba gutyo? Mu mwanya wa mbere muravyibuka Bunyoni amaze gufatwa haciye nk'iminsi ine gusa, tariki 25 z'ukwa kane, uyu mupfumu wo mu Ruyigi nawe yaciye anyuruzwa. Amakuru dufite avuga ko yanyurujwe n'abantu bari mu bajejwe umutekano w'umukuru w'igihugu Perezida Ndayishimiye. Uyu mupfumu aramara iminsi atazwi iyo yajyanywe. Mu nyuma haciye amezi wa mupfumu asubira kugaruka mu kazi kiwe mu Ruyigi, aratekana, arangaha atangorane. Umupfumu avuga ko yaguriwe impuzu, avuga ko yaguriwe ipikipiki kugira yice umukuru w'igihugu. Ni gute umuntu nk'uyo mu butungane nawe adakurikiranwa? Ni gute Bunyoni avuga ati nzanira uwo muntu ntibamuzane? Aho hari ikibazo. Umuntu yageze ku rugero uvuga ko ahisemo umukuru w'igihugu, ni gute atabazwa? Hanyuma ikindi kibazo gihambaye ngaha, mbega uyu muntu yari guhisemo gute umukuru w'igihugu? Yoba ari umuntu asanzwe yahora azarahura na Perezida Ndayishimiye ku buryo bafise ingene babonana, akaba yari kumvikanwa isumu akarimuha nkuko yivugira ko n'ubundi yoba yarayimuhaye? Ivyo bintu byaba bikorwa gute? Aho rero hakenewe umuco. Rero ntacyo mfise ndahazi ko mbaje ati nibyo sindavyemeje ntacyo nzije nanje. Ni nkuko uyu muntu yitwa umupfumu yoshobora kuba ari umukozi w'iperereza yakoreshejwe kugira ngo ate Bunyoni mu mutego, agasanga abo babwiwe ko uyu muntu afise amakuru, bagahabwa ayo maudio yiwe yoba yarafashwe. Navyo bishoboka ko byateguwe byose n'iperereza, hanyuma bikaza guta umutego Bunyoni agira ati uraronse ibintu bizagufasha kwica umukuru w'igihugu bitari byo. Ibyo byose ni ibintu bishoboka. Rero birasaba ko byose bitohozwa neza. Mbega none byagenze gute ngo zoba byavuganywe n'uwo mupfumu na Bunyoni nabyo bikirishikira iperereza? Byaciye byagenze gute? Aho hose hariho ibintu biba bikwiye gutomogwa. Rero nta kintu kinini ndabivuze ko bino bintu kiretse kuvuga ko aha hantu hakenewe umuco. Ibiki byabaye, ibi bintu binyegezwa abarundi ku rupfu rwa Nkurunziza ni biki? Ninda afise inyungu ko biguma mu gipfungu aho hantu. Nuko je bacumvise ko wambajije uti natwe ntukitwizera, ugira uti ni gute mwebwe muba mwirukanye na Bunyoni munyuma mugasubira mukavugana na Bunyoni, uti cyane cyane Bob Rugurika. Reka ngahi ndamaze kucumbana abantu benshi, ndamaze kucumbana abantu benshi, ariko je novuga ico ndacirazako cyane cyo ndakumenyeshe ko je ntarigera mvugana na Bunyoni. Icyo ntakiriho. Bunyoni nturigera tuvugana n'umunsi umwe. Bunyoni nari maze kumubona amaso mu yandi nkiri mu Burundi ngira incuro 2. Hari inama nigeze gutumirwamwo kuri hotel yitwa Royal, sinzi ko ari Royal, hari Bujumbura. Icyo gihe iyo nama yavuga nimba ntireshe byari ibibazo bijyanye n'aba bahunguka bangene bakwa amatongo ibibazo bya CNTB. Bunyoni ari umuyobozi mwishikira mu biro by'umukuru w'igihugu, araheza abariwe aravuga ijambo muri iyo nama. Aho naramubonye twigira turanamuramutsa, yabahagaze ahari abakuru nyene turabaramutsa. Niho novuga nibuka niboneye amaso mu yandi General arengiye mu Bunyoni. Jewe si umugenzi, ntacyo tuzinanye ko, ntacyo duhurira ko, ntacyo tuvugana na Bunyoni. Ico nukuri icyo ndagitomore ngaha ntuwave unyitiranya ngo mbwire ngo gende umugenzi wa Bunyoni, ntacyo tuvugana na kimwe duhurira ko na Bunyoni. Muribuka yuko nigeze no gushira habona ibitutsi natutswe na Mukabunyoni, ngira abantu benshi baravyibuka. Mukabunyoni icyo gihe ariko ndatohoza ku rupfu rwa Lydia Nibogora. Hariho amakuru yerekana ko Lydia Nibogora yari umugenzi wa Mukabunyoni. Hariho undi mugore agira gatatu bahurira ko yitwa Regina, bari bafise kagurupe yo gusengera hamwe. Hariho rero amakuru icyo gihe yifise yavuga ko aba bantu bafise uruhara mu rupfu rwa Lydia Nibogora. Bampa nimero y'ubu yitwa Regina, kuko iyo muntu tuko turamutohoza ko turamwandikira tukamubaza cyane akatwishyura cyangwa natwishyura. Nandikiye Regina, bihuyana nuko Regina yari yicaranye na Mukabunyoni mugira kwa Bunyoni, telefone ikifatwa na Mukabunyoni. Aho kwishurwa na Regina nagiye kumenya mu nyuma ko nariko nishurwa na Yasente niyo nkuru. Rero amajambo ya Yasente yanyandikiye n'ibintu by'ibitera soni, niba ko nigeze gushira habona ndavyereka abarundi bose ibintu bivugwa muri iyo nzu.
natutse ibintu by'ubugesera akavuga ko turi ubwoko bubi turi ubwoko bukunda ubutegetsi atazi icyo tuburonderamwo twama turondera kubutembagaza ibintu uyu munsi byo byagirizwa umugabo wiwe niyaza ko nabitutswe bihagije n'umukenyezi wa Bunyoni rero nta bucuti no kuri mfitaniye nabo bantu rero nico novuga hano kandi nagenda shira habona kenshi ibintu bijanye n'ivyaha mvuga ko Bunyoni akwiye gukurikiranwako rero ntacyo duhuriyeko ariko kandi nibisigura ngo iyo Bunyoni bishakanyandikira ngo sinari kumishura nibishikuye ngo iyo Bunyoni ashaka kumvugisha ngo sinari kumuvugisha muri ubwo butegetsi ndavugana n'ubushimye ko tuvugana wese nukuri hariho abategetsi bari hajya tumaze kuvugana hariho abadufasha kuronka umuco ku bintu cyacu ko turatohozako hariho abo bishikuye umunsi ugasanga mwavuganye akagutuka cyane mwavuganye akaguhana inkuru ariko bukeye ugasanga niwe agiye kuri stade akavuga ibintu by'ubugesera kuri wewe ibyo nama nabivuze kenshi bisigura ko je ntashobora gutangara numvise ko umumenyesha makuru avuganye na Bunyoni nta iwanje nta nakimwe bitangaje ngaho nta nakimwe numva aho bitangaje iyo bariko baravuga ko barondeye amakuru bavuga ko barondeye abantu bose nta nakimwe kiba gitangaje mu ngaho rero ko Bob Rugurika ashobora kuvugana na Bunyoni kubwanze ico n'ikintu gisanzwe kuko twese turashobora kuvugana n'abasende b'FDD n'abavukanyi bacu nabo nyene turavugana bari mu butegetsi n'abataburimwo imbonera kure turavugana ni nyinshi zitwandikira zinatumenyesha aya makuru dushira habona y'ibyabaye mu gisirikare n'abasirikare benshi tuvugana nama navuze muri ndondeza ko isoko ryacu ni perezida ry'igisirikare byatubwiye nk'amakuru y'umuntu yanyurujwe ni perezida ry'igisirikare nama nabivuze kenshi rero aho ejo n'ibyasho kumva arabonetse umuntu avuga bati baravuganye nta na kimwe kizoba gitangaje kumbure ico tangaza nuko twokumva hari ikintu bakoranye kitari ciza umuntu nkaje ugasanga yakoranye n'undi muntu wo muri mu butegetsi muri abo bakora ibibi hakagira ikintu kibanga dukorana kandi kibi ivyo nizo ziba bitangaje rero kuri ico ivyavuzwe kuri Bob Rugurika numvise byose yaravyiyamirije yaravuze ko bamubeshera Bunyoni muri sentare ntiyabihakanye ariko Bob Rugurika yibo yaravuze ko atari ni ico bita mu mategeko avuga ngo parole contre parole muri ico gihe abantu babiri umwe yavuze yemeje ati cyarabaye undi ati cyabaye cyangwa iki muri ico gihe kanumviriza gusa nkaza ku ruhande umuntu akarindira ko ukuri kose kuja habona nivyo byonyene nshobora kubivugako rero nizere ko ico kitotuma utakaza ikizere cy'umuntu kuko nawe wonyandikira no kwishura kandi numvise ibintu umbaza ari ibintu kenshi bitoroshe byo ku ruhande rw'abangwanya ariko ivyo byose kandi ndashaka ko tuvugana sinakora ko tuvugana nico kimwe n'abandi bose abarundi je fata ko bose turabavukanyi hari uri mu ruhande uru ejo ari muri uriya hari mu ngorane uyu munsi uri mu ngorane ejo ari heza hari uri heza ejo ari mu ngorane nk'uko ejo perezida Ndayishimiye yogira ingorane agafatwa tugasangira yicwe tugasanga mu manza ariko ararenganywa bazi biriko biraba ubu turabona ko atanumwe adashobora gushikirwa ejo ashobora kuba ari Ndayishimiye nta na kimwe kizombuza kuvugirana Ndayishimiye igihe ariko baramuhonyora ashobora kuba Berian Bikuye nta kizombuza nk'uko ashobora kuba Gatongo Asa nk'uko ashobora kuba uwundi munyapolitike nk'uko ashobora kumenyesha amakuru nk'uko ashobora kuba umurundi mutoyi nk'uko ashobora kuba umuntu wa nyuma abantu bakengera bose ndabafata cyo kimwe abarundi bose nabavukanye naho nogarukiriza mbona nafashe imyanya munini cyane wambaje ikibazo kirengeje kinini nanjye nashimye kucishira mu bwaguke bwose ataco mbishije uko ndacumva nyene niko shimye kucishura murakoze ku kabazo mwambagije nizere ko gafise abandi kaza gufasha nitwa Munyaneza ndi umunyamasisi iki kiganiro ngikurikiranye kumara imyaka 2 kandi kiranezeza cyane ikibazo cyanjye cya mbere kirabaza ngo ese ko Bunyoni yafunzwe kubera ko bamwagiriza guhirika ubuyobozi no gushaka kwica umukuru w'igihugu hakaba hari andi makuru asobanura neza ko umukuru w'igihugu hari ashobora kuba yagirizwa kuba ari we wishe Nkurunziza hakaba ari ikibazo cyanjye aho kiri kivuga ngo ese wafunga ukekwa kuba yarashakaga kwica umukuru w'igihugu cyangwa guhirika leta ugasiga noneho uwishe niba rero ari uko bimeze nasabaga ngo ubutabera bwigenge bukurikirane bwivuye inyuma ufite amakosa wese bashobore kumuhana
icya kabiri nagusabaga nkawe uyoboye iki kiganiro nkurikije ukuntu usobanura n'ukuntu witangira abanyagihugu birasaba iki kugira ngo ube ushobora kwiyamamaza abarundi babe bagutora? naramukije umutumire Pacifique Ninahazwe ya amazina yanjye nitwa Nduwaye Jean Claude nk'uko nsanzwe ntuye Namibia. Nkaba nagomba gushikiriza akabazo kanje gahagaze kwigandagurwa ry'umuhisi Petero Nkurunziza wahoze ari umukuru w'igihugu cy'u Burundi. Nk'uko numvirije ikiganiro cabaye kivuga ko yoba yagandaguwe n'umukuru w'igihugu yoba hari Barifite Ndayishimiye, havuga tuti none byo bari byo, niba ari byo nk'uko Bobo Rugurika yashoboye kuba ariko aravuga yuko ivyemezo yoba bifise kuki bitoshirwa habona kugira ngo bashobore kumushengeza. Ngiye kubw'ivyo ndavuga tuti ariko naho nibitaba ari byo, mbega muri ico gihe umukuru w'igihugu ntashobora kuzohava yitwarira Bobo Rugurika ukazosanga arahuye nawe n'ibibazo byo kwitwarirwa canke guhanwa imbere y'amategeko. Rero Pacifique Ninahazwe ndagomba ko mwaduha umuco kuri ico kintu kijanywe n'igandagurwa rya Petero Nkurunziza, ko yoba yaragandaguwe by'ukuri na Varisito canke n'akagwi basanzwe bari kumwe mu burongozi ivyo bihangange. Ariko kandi nkavuga tuti n'iryaba rirementanya naho twosaba ko ababishyigikiye canke abashoboye gutanga amakuru bosaba imbabazi uburongozi bwabo hari kuko baba barabarengeye akarimbi. Tuno tubazo tubiri twamugira neza w'Imasisi be na Jean Claude wo muri Namibia natwo dushimye tuje inyuma y'inyishu nayo imeje gutanga mu kanya inyishu yavuga ko ibintu bibazo nyine babajije. Rero mwebwe nta sinza guteba cyane kuko muraza gusanga mu nyishu natanze imbere harimwo inyishu ku byo mwagiye murambaza. Ariko utuntu dukeyi mwongeye ko ugira nce ko mu mwanya muto imbere yuko nja kwakira abandi banyagihugu benshi bambajije badasanzwe bari muri groupe turaza turangiza kino kiganiro. Munyaneza bwa mbere ndamushimira ko atari Murundi akaba yitwaritse gose ibibazo by'u Burundi gutya. Wagira ati none nimba Evariste Ndayishimiye afise uruhara mu rupfu rwa Nkurunziza bigenda gute ngo hapfungwe Bunyoni yagirizwa ko yashatse kwica umukuru w'igihugu bakaca bareka Ndayishimiye nawe yoba yaramaze kwica umukuru w'igihugu? Mu mabarire namaze kubivuga ko atacemezo na kimwe mfise kuri bino bintu, nta cemezo na kimwe mfise. Muko uko nishuye kiriya kibazo navuze ko hakwiye gukorwa amatohoza vyiza yoba amatohoza mpuzamakungu, kuko biragoye gose ko amatohoza yokorwa na Ndayishimiye na leta ya Ndayishimiye kandi mu gihe nawe yoba yiketswe muri ico gihe hariho amakuru yo bavuga ko yoba arimo. Ariko nibutse ko Bobo Rugurika uko je namwumvise atigeze avuga ngo Ndayishimiye yarishe Nkurunziza. Bobo Rugurika amajambo yiwe yavuze ati Ndayishimiye arafite abiziko. Urumva ayo n'amajambo biratandukanye, kuba afite abiziko no kuba yaramwishe birashobora kwegerana cyangwa gukwegana mugabo je shima ko nkoresha amajambo umuntu nyine aba yakoresheje. Rero sinje kuvuga ngo yaramwishe mu gihe naye matohoza wabikoze ko atabivuze gutyo, umva ntacyo ndabizi ko n'ukuri. Mugabo abaye abifise mu ruhara ntaco buza ko nawe nyine atohozwako, nimba abifise mu ruhara nawe nyine yatohozwako. Nagenda babwiye ko kugira tuvuge ko ari umuntu kubera ko tubizi uno munsi RPA turafise umuntu turazi aka identite, turafise umuntu turazi neza umwidondoro umuntu yazanye isumu yishe Petero Nkurunziza. Reka ndanababwiye yuko niyo yayikuye
bagiye kuyikora muri abo bantu nyene mwumva ngo b'abapfumu bayikuye mu gihugu ca Tanzania mu karere ka Mwanza iraza mu Burundi ingene yahanyahanywe gushika naho ihabwa nkuru nziza. Ico n'ikindi kibazo mugabo ivyo ndabizi kuko ndabifitiye ivyemezo, tubifitiye ivyemezo. Iyo mvuze ivyemezo muravyumva, murazi ivyemezo ni nkuko nabivuze, ni ivyemezo dushobora no kwerekana n'imbere y'inzego z'ubutungane mu mugambi CNDD-FDD. kumurereka ngireko hariho abantu bake bazi ivya rurya rupfu, bazi n'integuro ya rurya rupfu ingene yahawe isumu. Abo rero nibo babizi, muri abo onye ni bake, harimwo aho tuvuga abajenero. Umugabo uco nashaka gushimikira ko uno munsi nuko nshaka kubwira abarundi n'amakungu yuko umukuru w'igihugu w'uno munsi, umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye arazi neza, ndamuvuze ni nawe ari kisonga ry'igihugu, arazi neza ivy'uko rupfu rwa Petero Nkurunziza kandi arazi neza ko hakoreshejwe isumu. Ivyo ndabivuze.